umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashize ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Mayamaya i BRAZZAVILLE igihe c'isaha 1:30 ni kuvuga isaha 2:30 ku masaha y'Igitega. Akaba rero yaciye yakigwa na Anatole Corine Makoso umushikiranganje wa mbere wa Republika ya Kongo, maze yongera yakigwa kandi n'abarundi baba muri ico gihugu ca Republika ya Kongo. Ahejeje kwakigwa aho ku kibuga c'indege, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza kuri hoteli Hilton aho yaruhukiye gato. Ubwo ruzinduko rw'umukuru w'igihugu rero akaba ari ubwo gushigikira mugenzi we wa Republika ya Kongo Denis Sassou Nguesso agiye kurahirira kurongora igihugu ikindi kiringo c'imyaka 5. Ibirori vyo kwimika umukuru w'igihugu ca Republika ya Kongo Denis Sassou Nguesso bikaba biza kubera ku kibuga c'umupira w'amaguru citwara Concorde muri komine ya Kintere.